Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Nyimwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mw'ijoro, hakaba hari amakuru haba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose haba ariko aravugwa ijya nino hatandukanye. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mw'ijoro, hakaba hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru ariko aracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi, hariko haribazwa mu Burundi nimba Godefroid Niyombare yoba agiye gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru kuri yo bw'idonido turayagaruka ko mu kanya. Bunyoni mu yandi makuru kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo mu majambo yashikirije avuga ku buzima bwa Alenge mu Bunyoni, yagize ati Bunyoni si umuntu apfuye naho umuhero woca ushika kw'isi, hariho abantu batinya kuvuga ivyo gupfa. Ayo majambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yashikirije ku buzima bwa Alenge mu Bunyoni, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Turazana yo kubashikiriza kuri bw'idonido mwumve ibijanye n'ayo makuru. Reka mbibutse mubanze mu pyande suivre partager ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri imbonesha kuri yayo mukunda cyane Nyimwe Rudende Isange TV, ishene ibirikira bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu kuri bw'ido na donido na cyane tugiye guhera ku ngingo ziriko ziravuga ko nimba Godefroid Niyombare yoba agiye gusubira gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Inkuru dukesha Ejo Heza ivuga ko mu mwaka wa 2026 Petero Nkurunziza yarahinduye intumbero y'umugambwe CNDD-FDD yadukana indoto yo gushaka gutwara ubuzima bwiwe bwose, ivyo umukuru w'umugambwe Hussein Rajab atamenyereye na gato, mu kwereka ko atari bo bonyene bagwanye urugamba kandi ibibanza vyiteka n'abandi babikeneye, kandi ko muri demokarasi atawunyumira mu kibanza kimwe. Nkurunziza abonye bizomugora gushitsa ico cipfuzo ciwe, Petero Nkurunziza nyene yaciye yiyegereza bamwe mu bihangange mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'umugambwe abasigurira ukuntu badashobora kwikanda uburuhe bw'urugamba ngo hakiri igitsure ca Hussein Rajab we afise umutima udasanzwe wo kurindiriza ikintu kwihangana igihe kirekire. Iyo mvugo ya Hussein Rajab yo kurindira yavuga ko bazobanza gukorera igihugu ndetse n'abanyagihugu bo bashigikiye urugamba bagatako bakabaguhunda amajwi mu matora ya 2005 barutisha CNDD-FDD, Iprona ndetse na Forodebu byari bimaze igihe biri ku rubuga rwa politike ko abanyagihugu ari abo gushimirwa ubwa mbere kiu kimaze gutera imbere ukwikanda kw'abarurwanye ngo bizoca avyoroha kuko bazoba biha muri vyinshi. Abo ukwihangana kwagoye baremeye ko Hussein Rajab yigizwayo gato bakabanza bakadaha amatungo mugabo babwira Nkurunziza ko atakumwica kandi ingoko bahejeje bazoca bamuha akaryo aze gukora iryo terambere. Yategekanije Nkurunziza arahivyemera mu mpera za 2014 umugwi w'intwazangabo z'ipeti rya generali bashika 10 bo muri CNDD-FDD warurongowe na generali major Jeremy Ntiranyibagira bataziranye nyenye waragendeye Petero Nkurunziza bamwibutsa ko ico bapfunditse muri 2006 ko amatungo bayarose
hageze ko Hussein Rajab asubizwa umwidegembyo. Byaramwanse mu nda aravye abaje kubimusaba abaribo niho Nkurunziza yabaha umuhango ko agiye kuvugana n'inzego z'umutekano ko umwaka wa 2014 uzohera yamurekuye. Uwo muhango Nkurunziza yaciye awuhinduramwo ivyagirije ko Hussein Rajab aba yagumuye abantu bakaza kumwigina ava mwibohero kuwa 31 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2014 haca hafatwa ingingo yo kumugumizayo. Bya bihangange bimaze kubona ko Nkurunziza yababeshe baciye bafata ingingo ubwabo yo gukura Hussein Rajab mwihero rya Nkurunziza atabizi hari mw'ijoro ry'uwa 28 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2015. Nubwo Imana yaciye indongozi ikidegembya hariho abo ryaciye riginiga, abo nabo ni abinjijwe mu mugambwe CNDD-FDD ku bwa Petero Nkurunziza bakuwe mu yindi migambwe nka Polipe Hutu, FNL, CNDD-FDD ndetse na ya Nyangoma, Frodebu ndetse na Iporona kugira ngo baze kumufasha kugwanya abagumyabanga batariko baramworohereza gushika ku ndoto ziwe. Abo bazanano ba Petero Nkurunziza yabahaye amabanga akomeye kugira ngo bizogore abagumyabanga bukuri gusubira kunagura umugambwe. Ntaragira iriho mu mugambwe CNDD-FDD kuko nta wari yiteze ihagarika ry'umutima wa Nkurunziza. Abo mwumva ngo bagumana mu ukanwa iragi ntibavuga ko barazwe na Nkurunziza kuyora aho hose babonye amatungo yaba ay'igihugu canke ay'abantu, ubwo ubusuma nibwo basumirinda bita iragi rya Nkurunziza. Ikimenyamenya ako atari iragi ririho Evariste Ndayishimiye amaze gushikira ubutegetsi za ntwazangabo zija kwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2014 ukomeza umwidegembyo wa Hussein Rajab zaramwegereye nawe ziramwereka ko atorwa mu mutego wa Nkurunziza ngo azokore ibyamunaniye. Bamwereka ko ubutegetsi ibwiwe azobubazwa ukwi Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu Nkurunziza batazoba bakiri kumwe. Niho Evariste Ndayishimiye yafata ingingo yo gukosora nyabona ibyo Nkurunziza n'abamufasha bononye. Ikibazo c'impagarika bugabo kiriko kiratuma induru zivuga muri CNDD-FDD hagati y'imigwi ibiri ni ico gusubira kunywana n'abagumyabanga Nkurunziza yari yise abahemu kuko batamwemerera ivyo yashaka. Uwo mugwi w'abagumyabanga niwo Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe bariko barategura uko uzakirwa mu mugambwe mw'ishusho nk'iyibere ryari ryarayaze. Ibi bikazokorohereza kandi bikazoherahezwa n'itahuka ry'abandi barundi n'abanyapolitike bari barateshejwe izabo bivuye kutemera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kitari cubahirije amategeko. Basamuragwa b'ubusuma n'ubwicanyi bamaze kumva intumbero y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye baciye bategura kubutembagaza kugira ibyo byose ntibije mu ngiro, eka no gutahukana impunzi nibishoboke ku ukwanka ko inkozi z'ikibi zizomaramara mu maso y'abakoreye ikibi. Ariko Evariste Ndayishimiye ashigikiwe n'ibihangange insinzi ry'abagumyabanga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD akarere n'amakungu yaremeye ko ikibanza yicayemwo cakoreshejwe mu gusambura igihugu we agiye kugikoresha mu kugisanura. Amakuru dukura mu burongozi bukuru bwa CNDD-FDD baremeza ko mu bashitsi biteka bitezwe mu misi iza harimo uwahoze ari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD
Eli Haji Honorable Hussein Rajabu, General Major Godefroid Niyombare ndetse n'izindi ndongozi zari zizwi cyane umugambi CNDD-FDD. Haritezwe kandi ihunguka ry'abahungiye mu bihugu nk'u Rwanda, muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu vya hafi canke kure. Ico gikorwa cyo gusubiza hamwe abarundi kigiye gukorwa na system ya CNDD-FDD kizokuhirwa n'umurindi munini w'amafaranga azoba avuye mu nshuti z'u Burundi zizoba ziriko zirashigikira iyo ntambwe ikomeye abarundi bazoba bateye. Haragatsinda abashashaye kunywana iterambere no kwishira ukizana kw'abarundi. Na mu yandi makuru arengewe mu Bunyoni mu gihe apfunzwe ndetse akaba ari no mu bitaro, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo yumvikanye avuga amajambo y'agacamutwe ati Bunyoni si umuntu apfuye naho umuhero woca ushika ku isi, hariho abantu batinya kuvuga ibyo gupfa. Ayo majambo atangaje Reveriyano Ndikuriyo yakoresheje muri 2025 ni ibyatevye mu minsi mike nawe yinjiye ibitaro amara iminsi yarataye ubwenge. Ingwara yiwe yavuze ko byinshi cyane muri kino gihe. Bunyoni nawe avuga ko ariko araca mu bihe bitoroshe, bamwe bemeza ko yoba ageze aho Reveriyano Ndikuriyo yari ageze muri ivyo bihe. Hari amajambo abategetsi bavuga umuntu agasigara aribaza icoba carabashikiye, ni kenshi bibagira ko bakiri abantu nk'abandi. Mu myaka yahera na arengewe mu Bunyoni niho mubwiye ibibazo by'abanyororo, ibibazo by'akarenganyo gakorerwa abandi, niyo kwibajije ko ariwe azobicamwo ukuraho muri iyi minsi. Yamara yishuje y'ubuzima abategetsi barashaka bayige neza ejo ni ahandi, kuko iby'ubu buzima atubamwo n'indyankurye. Uyu rero Alenguiyome Bunyoni yahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, yari amaze igihe kitari gitoya apfungiwe mu ihoro rikuru rya Gitega, aho rero mu misi iheze hamagara yiwe yamukitse. Alenguiyome Bunyoni yapfunzwe mu mwaka wa 2023 yagirizwa ko yashatse kugandagura umukuru w'igihugu, gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Alenguiyome Bunyoni kandi ibingibi akimara kubyagirizwa yaciye ajanwa mu ihoro rya Gitega ndetse acirirwa umunyororo w'ubuzima abwiwe bwose. Nyuma yaho bidatevye rero kwigerekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka, Alenguiyome Bunyoni amagara yiwe yaramukitse, maze abaganga batandukanye bishikira mu ihoro rikuru rya Gitega bamupimye basanga Alenguiyome Bunyoni ararwaye, ararembye cyane, aho atabashaga kuvuga, atanumva ndetse atakibasha no kurya. Hafatwa ingingo yo kumujana mu bitaro by'akarere ngaha Igitega, ariho yaciye ajanwa kuvurirwa. Gusa amakuru dukura mu begereye umuryango we avuga ko Alenguiyome Bunyoni kuri ubu ngubu ameze nabi cyane, ngo amagara ye ashobora kumucika kuko ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bishikirizwa na bamwe bo mu muryango wa Alenguiyome Bunyoni. Ni mu gihe kandi ibi ibyashikiye Alenguiyome Bunyoni ntawe bitoshikira, nubwo Alenguiyome Bunyoni mu gihe ari mu mabanga y'ubushikiranganje atigera atekereza ko nawe byazomushikira. Ni mu gihe rero abategetsi bakagombye kumenya ko ubuzima bwama busimburana ibihe byose, ejo woba umeze neza ejo bundi ukamera nabi, bityo rero bikaguha icigwa cyo kugira neza kubera ko utazi uko ejo bizoba bimeze. Reka rero shimire mwe mwese mwariko muradukurikira mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza mwiri joro dubaye dusozere ngaha. Tuza gusubira mu makuru araza kubageza uko mu gitondo cyangwa se mu makuru araza kubageza uko amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rodine Isange TV shene yashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.
reka dushimire abari ko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi abari mu ntara zitandukanye makomine uducibiri n'abandi bijya n'ibintu hatandukanye mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe amakuru yacu reka tube tuyasuzire ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.